guhindura rero ntabwo ari ibitangaza bihoraho, ariko rero iriya minisiteri yo ni na minisiteri isaba gukuba kabiri kuruta izindi minisiteri, kuko ni minisiteri ireba iby'abaturage, kandi urumva aho turi kugana muri manda ni uko imiyoborere igomba kuba imiyoborere isobanutse. Ismael Bukanani ni mwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Ni ku nkuru yo gusimbura uwari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Marie Vianney Gatabazi mu Rwanda. Kenya izohereza muri Kongo abasirikare hafi 1,000, naho igihe cy'ibiganiro by'amahoro hagati ya guverinoma ya Ethiopia na Tigreya mu majyaruguru y'igihugu cyongerewe. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Nk'uko rero nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, inteko ishinga amategeko ya Kenya yemeje ingengo y'imari yo kohereza abasirikare hafi 1,000 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rw'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Fidel Niyonga baratubwira ibindi. Raporo y'inama nshingamateka ya Kenya imenyesha ko ayo mafaranga azokoreshwa ku bikoresho, imishahara n'ibindi bikorwa by'inteko zirenga 900 zagiye kwifatanya n'inteko zo mu muryango w'ibihugu byo muri Afurika mu buseruko zizofasha inteko za leta ya Kongo kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho. Abashingamateka batavuga rumwe na leta barashikirije ibibazo ku mpamvu Kenya iriko ikoresha amafaranga menshi mu bikorwa by'inteko zo mu karere mu gihe ico gihugu ubwaco bwite gifise ibibazo vyerekeye umutekano. Kenya kandi ihanganye n'ibiciro vy'ibintu vyankenerwa bitera vyiyongera n'amadeni akomeye. Perezida wa Kenya William Ruto mu ndwi iheze yavuze ko kurungika inteko muri Kongo bikenewe kandi vyihutirwa ku neza y'umutekano mu karere. Uruhagarara n'ubwicanyi biterwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu buseruko bwa Kongo vyatumye imigenderanire hagati y'ico gihugu n'u Rwanda itosekara bikomeye. Ivyo bihugu vyompi vyagirizanya gushigikira imigwi igwanya ubutegetsi bwavyo. Inteko za Kenya zizoba zifise icicaro cazo mu gisagara ca Goma mu buseruko bwa Kongo. Inteko zo mu karere zumvikanywe ko n'abakuru b'ibihugu vyo mu karere mu kwezi kwa gatandatu zirongowe n'umusirikare w'intwazangabo wo muri Kenya. Zigizwe kandi na bataillon 2 zo muri Uganda na 2 zo mu Burundi na Sudani yo mu manuko. Igihe cy'ibiganiro by'amahoro hagati ya guverinoma ya Ethiopia n'abahagarariye intara ya Tigray mu majyaruguru y'igihugu cyongerewe. Fidel Niyongabo komeza. Umutegetsi akurikirana ibiganiro hagati y'izo mpande zombi atashatse ko izina ryiwe rimenyekana kubera atararekuriwe kuvuga ku mugaragaro, yemeje uno musi kwa kane ivyerekeye kongereza ikiringo c'ibiganiro hagati yazo. Ibiganiro hagati ya leta ya Ethiopia n'abaserukira intara ya Tigray vyatanguye ku munsi wa mbere muri Kenya, vyari bitegekanijwe kurangira ejo kwa gatatu. Ibiganiro by'izo mpande zibiri bihagarikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika bikwirikiye iterwa ry'igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara burundu ryabaye mu ndwi iheze hagati y'izo mpande. Ingwano hagati ya leta ya Ethiopia n'inteko zo muri Tigray yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi. Ayo masezerano asaba ko inteko zo mu ntara ya Tigray zakwibigwanisho mu ndwi ziri imbere. Yamara hari impungenge ko abandi bagwanyi batari mu masezerano yatewe kw'igikumu mu ndwi irangiye bazova mu ntara ya Tigray, barimwo inteko zo mu gihugu ca Eritrea no mu ntara ya Amhara. Ibindi bibazo vyaganiwe muri iyo ncuro ya nyuma y'ibiganiro birimo gusubizaho serivisi zankenerwa mu ntara ya Tigray nka internet, guhanahana amakuru no gukoresha amabanki muri iyo ntara irimwo abantu barenga miliyoni 5 hamwe no gusubira guha imfashanyo abanyagihugu baba muri iyo ntara. Fidel Niyongabo urakoze kutugezaho ayo makuru yo muri Kenya na Ethiopia. Nshuti zacu mbibutse ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wa3 radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Mu kanya kangana urwara n'amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, President Paul Kagame yasimbuye uwari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Marie Vianney Gatabazi, ashyiraho Jean Claude Musabyimana wari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi. Inkuru irambuye tuyibaze mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa.
uretse kuvuga gusa ko ashingiye ku mategeko perezida wa repubulika Paul Kagame yakuye ku mwanya wa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bwana Jean Marie Vianney Gatabazi, nta bindi bisobanuro bigaragara mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro bya minisitiri w'intebe mu Rwanda. Itangazo riragaragaza ko bwana Gatabazi wari umaze umwaka umwe n'amezi 7 kuri uwo mwanya yasimbuwe na bwana Jean Claude Musabyimana. Uyu wamusimbuye kuri uyu mwanya wa minisitiri yari umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi. Mu minsi ishize ubwo bwana Edouard Bamporiki yaburanaga ku byaha byo kwaka no kwakira ruswa yakomoje kuri Gatabazi, icyo gihe Bamporiki bisobanuraga ko yafashaga abari bafungiwe ibikorwa by'ubucuruzi ngo babafungurire. Yabwiye umucamanza ko na Gatabazi yari abirimo kandi ko yasabye abo yafashaga kumwegera nka minisitiri bakamugezaho ibibazo byabo. Nyuma y'inama yabaye mu mpera z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka igahuza abayoboke b'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, hari amakuru yumvikanye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ukuri iryo shyaka perezida Paul Kagame yaba yarihanangirije Gatabazi. Mu biganiro by'abakorera ku miyoboro ya YouTube bavuze ko Kagame yaba yarabwiriye mu muhezo Gatabazi ko atiyumvisha impamvu dosiye ya Bamporiki yamusize amahoro. Urugero ni nk'umuyoboro wa YouTube Umuryango TV mu kiganiro Akara yifumbwe bakoze iyo nama ikirangira. Abasesengurira ibintu hafi muri politiki yo mu Rwanda bavuga ko izi mpinduka perezida wa repubulika ari gukora ari ngombwa, ashingiye ku bibazo rubanda rugenda bamugezaho iyo yagiye mu baturage. Bwana Ismail Bukanana, umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda wigisha ubumenyi mu bya politiki, aravuga ko izi mpinduka zigamije ko manda y'imyaka 7 irangira neza. Guhindura rero ntabwo ari ibitangaza, bihoraho. Ariko rero icyo nashatse kuvuga ngo nk'iriya minisiteri yo ni na minisiteri isaba gukuba kabiri kuruta izindi minisiteri, kuko ni minisiteri ireba iby'abaturage. Kandi urumva aho turi kugana muri manda ni uko imiyoborere igomba kuba imiyoborere isobanutse, imiyoborere igera ku baturage, itanga serivisi ku baturage ku buryo mbese abaturage bibonamo leta y'abanyarwanda. Kuri mwarimu Bukanani, muguke muri politiki, hari icyo abona wasimbuye Gatabazi yagombye kwitaho akimara kugera muri izo nshingano. Ni ukuvuga ngo agomba kumenya neza ku murongo leta yihaye ya manda y'imyaka 7 ko ibisabwa cyangwa se ibyo nyakubahwa perezida wa repubulika yemereye abaturage byashyirwa mu bikorwa. Biramusaba gukora kabiri, aho abandi bakora inshuro imwe kabiri, we agomba gukuba kabiri rero kugira ngo amenye ko inshingano ashoje ubutumwa, ibikorwa birute amagambo. Bwana Oswald Mutuyeyezu nawe ni umunyamakuru ukurikiranira hafi bya politiki y'u Rwanda. Afatiye ku mpinduka zimaze iminsi, we arasanga izikomeza kugaragara muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu zidasanzwe. Mu by'ukuri iyo urebye nka minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu nayo isa nk'igiye kuba nk'iy'uburezi muri iyi minsi vuba aha ngaha. Ntekereza ko wibuka Musoni James nk'ejo bundi, uribuka Francis Kaboneka nk'ejo bundi. Ntekereza yuko perezida wa repubulika asa nkaho yabuze abantu koko bakora neza ku buryo batinda mu myanya. Niryo jambo rimwe navuga. Afatiye ku biganiro umukuru w'igihugu aherutse kugirana n'abayoboke ba FPR Inkotanyi, Mutuyeyezu ntabura gukeka zimwe mu mpamvu zatumye Gatabazi adatinda ku mwanya wa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Nta mutima mubi, abaturage arabakunda, ariko kumanaginga gucunga abandi bayobozi b'inzego zibanze, ntekereza ko bitari buzamworohere kubera atega amatwi buri wese n'abatari mu bashinzwe. Kuko na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame aherutse kubimubwira ati niba ari umutima mwiza wo gufasha birumvikana, ariko ko bikabya. Jean Claude Musabyimana wabaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yari asanzwe ari ku mwanya w'umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi. Mu mwaka wa 2017 na 2018 Musabyimana yabaye umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutaka n'amashyamba. Ni umwanya yagiyeho avuye ku kuba guverineri w'intara y'Amajyaruguru. 2016 yabaye meya w'akarere ka Musanze, mbere muri 2015 yari meya wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu muri ako karere. Musabyimana afite impamyabumenyi y'ikirenga mu cyiciro cya 3 cya kaminuza ku bijyanye no kuhira imyaka. Naho kubireba bwana Jean Marie Vianney Gatabazi, mu kwezi kwa 3 umwaka ushize 2021 nibwo yagizwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Yari asimbuye kuri uwo mwanya Professeur Anastase Shyaka wagiye guhagararira u Rwanda mu gihugu cya Polonye. Gatabazi ari mu bategetsi badatinze kuri uyu mwanya mu gihe cy'umwaka umwe n'amezi 7. Gatabazi yageze kuri uwo mwanya avuye ku kuba guverineri w'intara y'Amajyaruguru. Aha naho kubw'amakosa aketsweho we na mugenzi we bwana Emmanuel Gasana wategekaga intara y'Amajyepfo bigeze guhagarikwa by'agateganyo, inzego zibakoraho amaperereza babona gusubira mu kazi. Gatabazi mbere yo kugera muri iyo myanya ikomeye yanabayeho umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda mu gihe kirenga imyaka 10. Hagati mu kwezi kwa 10 umwaka nibwo umukuru w'igihugu yirukanye icyarimwe abagize komite nyobozi y'abakozi 3 bakuru mu kigo gishinzwe imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro RURA. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.